Turonge kubaramutsa abandi turabahaye mwiriwe bakuze mwese ibiganiro by'ubuzima aho muherereye hose ku isi. Uno munsi mu kiganiro c'ubuzima ngarukanye ikiganiro kiza cisungana cane ku muti ukaze cane uvura ishano, apana bimwe byo kuri gabanya nka kurya ukunda gusanga benshi bafata imiti y'ishano ukomewe no kugabanya, hano ukomewe no kugira baronke imitende. Oya, umuti urivura ndetse twongera turabere hamwe n'ubwoko bw'amashano bakunda gutanga, bigatuma abantu benshi aguma yivuza ishano ridakira, riguma rimugarukako hamwe n'ibihimba cane izi nkozi z'ibibi zitanga ishano ziba zifuza ko bica vyononekara iyo umuntu bamuhaye ishano. Reka imbere yuko dutangura nongere ndabibutse kandi nka kurya mwabigize ubuheze, mwongere umuhanahane kino kiganiro gishikire abantu benshi bashoboka, kuko kino kiganiro canke kino video ishobora gufasha mubi wanyu, mubuzi, mubutazi, kuko ari abantu benshi bagenda bahabwa amashano ntibanamenye n'ivyo ari vyo, benshi bagapfa abandi mukabona barakurukumbiye batazi na kimwe. Hama ubugira kabiri kandi tuributsa barya abantu abari bashasha hano kuri urubuga ko bashobora guhanahana ibiganiro abandi bakiyabonesha kugira ngo babe mu muryango munini cane bakunda gukurikirana zino nyigisho z'ubuzima. Reka rero tugeragire ko duhere ku bihimba nyamukuru, kuko niyo ntumbero niyo target aba bantu batanga ishano baba bifuza. Aba bantu batanga ishano si abantu beza, kandi aba bantu sinzi ingwara bagwaye, kuko bararoga, haba agahinja bakaroga, umuntu akuze bakaroga. Ni abantu banka iterambere ry'umuntu, ukayoberwa akwishe inyungu azunguka, ukayoberwa impembo agiye kuronka mw'iki gikorwa kigayitse co kuroga canke co gutanga ishano. Hariho rero abantu barya amashano mu buryo butandukanye, ariko ubwa mbere na mbere menya neza ko wewe iyo uriye ishano, igihimba ca mbere nyene gutanga ishano aba akeneye ko gica cononekara direct ni igihimba citwa igitigu. Abantu bariye ishano usanga ibitigu vyabo bigwaye, nubwo kiba kitaragira ku rugero runini, mugabo ntikiba kimeze nka kurya muntu aba atararya ishano, kuko bobo benshi ibitigu biba bikomeye. Baguhaye ishano rero canke bakaguha sumu, uwo muntu aba neza na neza intumbero afise akeneye ko igitigu cawe gice gisadagurika, kugira ngo, kuko nico cakira ibintu vyose umuntu ariye. Ari sumu baguhaye nka sumu canke nka acide, ni kuvuga ubwiheza gufungura ibyo uriye bimwe izo mfungurwa biza kuyungururwa n'igitigu. Iyo rero ari acide canke ari shano, kenshi ari acide kuko nico inyarutse umuntu igituriye ubwo nyene nta n'amasaha basanga umuntu yakurukumbiye. Ishano ryo rero kubera ryica pore ribanza rikakinoza, rikagihekenya bukebuke, rikagihekenya rikagitabagura pore, umuntu akaza yumva inguvu zitanguye kugenda bukebuke ntamenye ivyo ari vyo. Mu kiganiro gikurikira niho nzobereka neza ukuntu abantu bononekara neza igitigu iyo bamaze kurya ishano. Ikindi gihimba kigira kabiri kandi gikomeye cane cononekara ni amahaha. Wowe uzi ko wariye ishano, menya ko amahaha yawe ari andanje. Umwanya n'umwanya urashobora kumva gakorora gatanguye kuza kaza bukebuke kongera kagenda, kaza bukebuke kagenda, imisonga mu mahaha, mu gakarazo kumva bitanguye kumera nawe utuntu tw'udusonga utazi. Ora amahaha yawe ariko aragendera, ejo canke ryari ni hahandi bumva urwaye urwara, abantu bose bakabirwa ivyari by'urwara rw'amahaha, kuko ugiye aguhaye ishano aba akeneye neza ko amahaha yawe, abazi neza ko amahaha niyononekara igitigu kikononekara, kazoba gufise kandi kuzoba uri kuregereza
gupfa. Igihimba kigira gatatu cononwa cane cane n'ishano nico bita estoma. Umushishito urahura n'ikibazo ku muntu yariye ishano ku rugero ndetse rumeze nabi gose. Ni bamwe baguma yumva kumva hamwe umenga inda irahemye, ahandi akumva peti wapi, ahandi akumva mu nda sinzi uko bimeze. Ni kuvuga uko rimarayo igihe niko riza riravungagura burya bwoya bw'umushishito, bamwe rikabatera amasitoma abandi rikagira ente, bakazoberwa benshi iyo yavuye, ukaguma usanga abantu benshi za estoma ibiki ntibamenye na kimwe, kumbe bagiye barya amashano, abandi ugasanga bagiye bayivuza ntibakire neza, bakayoberwa ivyo arivyo. Ikintu rero gikurikira nyamukuru kiba gisigayeko kugira ngo umuntu neza ca gikorwa c'umurozi gikwire neza, nuko ryinjira mu maraso no mu mitsi. Umuntu akumva umenga ingufu wapi, yagorora akaguru canke ukuboko akumva mu maraso, bapima bagasanga hamwe ngagwa infection mu maraso, aho aba ari umuntu agerageje kwivuza kwiruka, abandi babapima bakabura ingwara n'imwe, ariko ukaguma ubona umuntu aguma arembera, imitsi ingufu zigenda, imitsi yikonyakonya, ntibamenye na kimwe. Uberuka igihe ndababwiye kubijanye n'urya muti bakoresha irigi na fanta ya Coca-Cola, byarafashije abantu benshi batandukanye, ariko hariho abantu benshi basanga umengo nta nico bibabwiye, kuko bobo bataba bazi rero neza ubwoko bw'ishano bariye ubwo aribwo. Iyo ishano rimaze gushwara umubiri wose rironona umuntu ku rugero rudasanzwe. Nko ku bagabo kenshi rero ubunona intanga, abandi ugasanga ni babandi batagishoboye no kwabira kubera imitsi yose byarakonyakonye, amaraso birakonya, ibitigu, amahaha, ibiki hose ibihimba byose byararifashe riravyegeranya, ugasanga umuntu abona umengo ni igikankara arakomeye, kumbe ibihimba vy'indani vyanyavyo byarahuye n'ibibazo bidasanzwe. Abo ni bamwe rero usanga ashobora kugenda kwivuza hajya na hehe, kubera ivya bihimba vyofasha wa muti kugira ngo umuvure neza ukomere, byose byaragwaye byarajondamye kubera ikibazo c'ishano no mu mitsi n'amaraso, kubera ubusanga cuzuye n'imitsi ugasanga ntiriko irakora neza. Abadamu ugasanga ne babandi bamari bamagoyaji, imigongo, umwanya n'umwanya kumva ariko atako tuntu dutandukanye. Imbere rero yuko iyo ugwaye ingwara yari yo yose, kubera ko aba bantu b'abarozi bagwiriye, banza wisuzumishe ishano. Hari abahinga bazi gusuzuma amashano, bakorabire kwanza ubwoko bw'ishano ushobora kuba ugwaye ubwo aribwo, kuko barize imitwe bamwe yo kuryubika, wafata imiti ukomengo uri kurivuza, kumbe indani hariyo rirubitse kugira rizoveyo, bisaba bajya bahinga bo kuburura ishano baba barubitse kugira ngo bashobore kukuvura neza. Igikurikira urashobora guca utaramenya ivyo ari vyo, ucumva gusa ufise ibimenyetso vy'ishano, guca ukoresha urya muti nababwiye w'irigi ry'ikirundi, ukarivanga n'ifanta Coca-Cola, ugakoroga neza. Igihe uba wiketse ko urigwaye canke waririye, ugaca uza urabinywa. Iyo naho ukeneye neza ko wivuza neza ishano, na cane cane bakavura n'ubwoko bwaryo, ni hamwe ubanza kwipimisha bakaraba ishano baguhaye kari rimwe rinyarutsa, kari rimwe riri mu mitsi, bakareba ko baryubise kugira ngo bakuvure rero neza, babonye ubwoko bw'ishano, ku buryo buzi neza ko umubiri wawe ukize ishano burundu. Nuko rero abaza kugira ikibazo canke mufise ico mubaza, murashobora kumpamagara kwiyo nimero mubona nabandikiye ya 65 62 16 39. Bye bye.